Muy buenas noches, Mwiriwe neza amados amigos bakundwa y nshuti hermanos presentes bene data muri aquí en hano esta aha hermosa ciudad muri iki gisagara de ciza Arequipa. ca Arequipa. Es para mí un privilegio muy grande Kuri jewe n'ihigwe estar con ridasanzwe ustedes kubana en namwe esta ocasión muri kano para kanya compartir unos momentos kugira ngo dusangire de umwanya compañerismo w'ikiyago alrededor del tema tuyage que ku cigwa citwa ibanga vigilia. ibanga ry'igihe c'umuteramyi wa kane. Nico gituma Quiero leer en ngomba San gusoma Mateo capítulo 14 muri Mateyo igice ca 14 versos umurongo 22. wa 22 ukabandanya. Esto sucedió luego Ibi vyabaye inyuma yuko Yesu yari amaze kugaburira 5,000 personas, abantu 5,000 sin los niños y udaharuriyemwo las mujeres. abana hamwe n'abagore. Dice, Haravuga ngo capítulo 14 verso 22, igice ca en 14 umurongo wa 22 ukabandanya, haravuga ngo Jesús uwo mwanya agobera abigishwa ngo batambukire mu bwato delante de él bitangire kujabuka hakurya, abanze gusezera ishengero. despedida la multitud. Ahejeje gusezera ishengero aduga umusozi gusenga yiherereye. Bwagorovye yari wenyene gusa, ariko ubwato bushitse hagati mu kiyaga bari batamijwe n'imipfunda kuko umuyaga wari ubaturutse imbere. Ku muteramyi ugira kane aza aho bari agendesha amaguru hejuru ku kiyaga. Abigishwa bamubonye agendesha amaguru hejuru ku kiyaga basimbwa n'umutima bati n'igihume, baturikishwa ubuku n'ubwoba. Uwo mwanya Yesu arababwira ati, humura, ni jewe, nimureke gutinya. Yesu Imana yohezagira imitima yacu n'ubugingo bwacu kubw'ijambo ryayo, ikatwemerera kuritahura. Murashobora gufata ivyicaro vyanyu. Ibintu Yesu yakoze turabona ko bifise nyuma y'insiguro isanzwe. Iyo vyagize mu gihe vyabereyemwo, vyakorewemwo, birafise kandi n'insiguro y'ubuvugishwa y'ibintu bizoba, kuko bihinduka ishusho n'ingero y'ibintu mu mugambi w'Imana bizoba, ibintu bizoba mu mugambi w'Imana imbere gato. Nico gituma tubona ko ibintu ivyo ubwoko bw'Abaraya bwaciyemwo, ndetse na Adamu, ndetse na Enoke, Noa, Aburahamu, Isaka, Yakobo, abahungu ba Yakobo, ndetse n'abandi, turabona yuko hanyuma, nyuma yuko baba baciye muri ivyo bintu, vyaca biba ishusho n'ingero y'ibintu vy'ubuvugishwa, ibintu bizoba mu mugambi w'Imana imbere gato. Nk'akarorero turabona Aburahamu avyara umwana yitwa Isaka. Ico cabaye ikintu c'ukuri mu buzima bw'Aburahamu na Sara, ariko mwitegereze nyuma ico kintu gikomeye cane imbere gato cabaye ishusho n'ingero y'ubuvugishwa, ubuvugishwa bwo kuza k'umwana w'Aburahamu, uruvyaro rw'Aburahamu, ari wari Kristo, umukundwa wacu Umwami Yesu Kristo. Ndetse kandi vyongeye turabona n'Umwami Dawidi ari ishusho n'ingero ya Kristo, ndetse turabona na Salomo umwana wa Dawidi, ishusho n'ingero ya Kristo, kuko Kristo nk'umwana wa Dawidi azokwicara ku ntebe bwami ya Dawidi, aganze imyaka 1000, hanyuma aganze n'ibihe bidashira.
nuko rero ujya mu buvugishwa azokwicara ku ntebe y'ubwami ya Dawidi kugira ngo aganze imyaka 1000, aganze n'ibihe bidashira, ntazoba ari umwami Salomo umwana wa Dawidi mu buryo bw'umubiri, ariko ni umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Rero mwumve ingene ibintu vyagiye biraba muri kahise, hanyuma kubera ko byabaye ibintu by'ubuvugishwa bishitswa mu buryo bw'ubuvugishwa imbere gato, kuko ubwo buvugishwa buba bwarashikirijwe hariya buba bufise ugushitswa kwinshi umugambi w'Imana. Rero nk'akarorero murabo bwoko bw'Abaheburayo buriko burarokorwa n'Imana bakogwa hariya muri Egiputa, turabona yuko Imana biciye mu buvugishwa n'Imana Mose yarokoye ubwoko bw'Abaheburayo, kandi Imana yahamagaye umwana wayo Isirayeli ngo ave muri Egiputa nk'igihugu, kuko ubwoko bw'Abaheburayo nk'igihugu ni ihanga canke igihugu, umuhungu canke umukobwa w'Imana, kuko nta kindi gihugu gihari co kw'isi citwa igihugu c'Imana uretse ubwoko bw'Abaheburayo. Rero turabona ko buno buvugishwa ngo nahamagaye umwana wanje ngo ave muri Egiputa aribwo tubona yuko bwashikijwe mu bwoko bw'Abaheburayo, aribo bari guhamagarwa bagakurwa mu gihugu c'inyamukira aho bari babayeho nk'abaja. Turabona ko hanyuma muri Hoseya igice ca 11 umurongo wa mbere hatubwira ngo nahamagara umwana wanje ngo ave muri Egiputa, avuga ku bwoko bw'Abaheburayo, amenyekanisha abwira ubwoko bw'Abaheburayo. Iki gice kiriko kiramenyekanisha ubwoko bw'Abaheburayo, iki gice co muri kahise. Ariko igihe Kristo yavukira hari i Betelehemu Yudaya, afise nk'imyaka 2 y'amavuka, umwami Herode yatumye ko borondera kandi bakwica abana b'imyaka 2 n'iri munsi yayo kugira ngo bice Mesiya. Ariko umumarayika mukuru Gaburiyeli yiyeretse Yozefu aramubwira ati genda muri Egiputa kugeza ugumeyo kugeza ndabikubwiye, kuko Herode agiye kurondera umwana kugira ngo amwice. Yagiye muri iryo joro nyene, Yozefu aravyuka afata umwana Yesu na Mariya bagenda muri Egiputa. Kandi igihe umwami Herode yarungika ingabo ziwe kugira ngo zice abana bose b'imyaka 2 hamwe n'iri munsi yayo, Yesu yari ari muri Egiputa hamwe na Yozefu na Mariya. Araheza ahunga bityo acika amaboko y'umwami Herode. Abana benshi barapfuye kubera ko umwami yari kararondera umwana Yesu umwami wa Isirayeli. Kandi mwitegereze, nta nubwo yanazirikanye yuko yari umwana, kuko nta kuzirikana kwa politike canke ukwiyobokamana kwari kuri ku mwami Herode, kuko atarafise ico ciyumviro canke ivyo bigumbagumba byo kugirira impuhwe abana. Turetse rero umwana yari kuba umwami w'ubwoko bw'Abaheburayo. Kubw'ivyo rero umwami Herode yari kureka kuba umwami, kandi yararetse kuba umwami. Ariko Kristo azoba umwami, aganze ubwoko bw'Abaheburayo, aganze n'amahanga yose. Nuko rero nubwo yarondeye umwana Yesu gute kugira ngo ntaba umwami, mwitegereze wazoba umwami mu nganje y'imyaka 1000 hamwe n'ibihe bidashira. Herode nawe bizogenda gute? Yararetse kuba umwami, kandi azoja mwitanure ry'umuriro igihe azociga urubanza agacika ubwo gupfa. Ariko imbere yaho ari mu buringanire bwa gatanu, bari mu buringanire bwa gatanu, ariho ari kuzimu. Canke mwibaza yuko ari ahantu heza ku mwami Herode? Namba hahari kugeza ubu ntiharaboneka kuri Herode ico kibanza ciza kurusha kuzimu ku mwami Herode. Mwamuza hariho ni mwitanure ry'umuriro, kandi imbere gato azorijamwo, azojamwo iryo tanure ry'umuriro. Mwitegereze rero igihe umwami Herode yari yapfuye hamwe n'abandi bantu bari kumwe n'umwami Herode bashaka kwica umwana, turabona ko umumarayika mukuru Gaburiyeli yabwiye Yozefu ati rero fata umwana na nyina usubire mu gihugu ca Isirayeli, usubire mu gihugu c'iwanyu. Kandi mwitegereza ntiyagiye i Betelehemu Yudaya, ahubwo
yagiye i nazareti aho yahora aba yosefu na mariya imbere yo kuja i betelehemu yudaya muri rusasoma kugira ngo biyandikishe aho umwami wacu Yesu Kristo yavukiye, kuko yosefu na mariya bari abakomoka mu mwami Dawidi. Kubw'ivyo rero bari abo muri ico gisagara c'i Nazareti c'i Betelehemu Yudaya. Rero mwumve ingene Imana yanyegeje ibanga ryo kuza kwa mbere kwa Kristo, irinyegeza abanyepolitike ndetse n'iyobokamana, kandi kubw'ubwenge bwo ku isi, ubwenge bwa kimuntu bwo mu madini canke bwa politike canke ubundi bwenge bwa kimuntu bwo aribwo bwose, nta n'umwe yashobora kumenya ukuza kwa mbere kwa Mesiya. Gusa kubw'ugwishurwa kuvuye hejuru, igihe Kristo yabaze igihe kimwe ati mbega abantu bavuga ko umwana w'umuntu ari nde? Bamwe baravuga bati ni vyiza, bamwe bavuga ko uri Yohana Mubatizi yazutse, ariko bw'iyo mpamvu haba ibi bitangaza bikomeye cyane biciye muri wewe. Abandi bavuga yuko wewe uri umwe mu bavugishwa n'Imana bazutse nka Eliya canke uwundi mu bavugishwa n'Imana. Kristo nabo arababaza ati none mweho muvuga yuko umwana w'umuntu ndinde? Petero aramubwira ati wewe uri Kristo, umwana w'Imana nzima. Yesu aramubwira ati urahiriwe Simoni mwene Yona, kuko atari nyama n'amaraso vyabiguhishuriye. No kuvuga ngo ntabwo wabyize mu seminari canke mu ishuri, ntabwo wabyigishijwe n'umuherezi mukuru canke no mwigisha wari we wese wa Isirayeli, ntabwo wabihishuriwe n'inyama n'amaraso, ariko ni data ari mu ijuru. No kuvuga yuko biciye mu guhishurirwa kuvuye mu ijuru kwatanzwe n'Imana data wo mu ijuru, niko kwari gutuma abantu bamenya Yesu Kristo uwo yarariwe. Bashobora kumenya yuko yari Mesiya, umwami wa Isirayeli. Abandi bantu bari bafise ukuntu bavyiyumvira, ati mengo ni Yohana Mubatizi yazutse. Abandi bakavuga bati omenga ntumwe bavugishwa n'Imana, yashobora kuba ari Eliya canke akaba Mose canke akaba Yeremiya canke akaba Ezekiyeli ndetse n'ibindi. Umwe wese yari afise ukuntu avyiyumvira, ariko abakurikira Kristo bari bafise ugushirwa kuvuye mu ijuru, bamenye yuko Yesu yari Mesiya, umwami wa Isirayeli, yasezeranye kuzoza muri ico gihe, nuko agakora igikorwa gihuye n'ico gihe. Rero ubuzima bwa Yesu hamwe n'ibintu byose byabaye mu buzima bwa Yesu aribyo byabaye by'ukuri, hanyuma turabona yuko byahindutse ishusho n'ingero y'ibintu bizoshitswa mu ishengero rya Yesu Kristo hamwe n'intumwa kandi za Yesu Kristo. Kandi mwitegereze mu bintu byabaye mu buzima bwa Yesu, ivyo bintu bishushanya kandi no kuza kwa kabiri kwa Kristo. Rero murabe ca gihe ubwo Yesu yarekagendera ku kiyaga, yarekagendera ku mazi ku kiyaga c'i Galilaya, abigishwa bari mu bwato, imiyaga yabaturutse imbere yasugereje ubwato, iri hafi kubusambagura kugira ngo ubwo bwato buhave bwinjira mu kiyaga butwagwa bwibira. Turabona ko Kristo aho ku muteramyi agira kane yiyereka abigishwa biwe, ku muteramyi agira kane yiyereka abigishwa biwe agendera ku kiyaga, ku muteramyi agira kane aza aho bari agendesha amaguru hejuru ku kiyaga. Abigishwa biyumviriye yuko yari gihume, ariko yari umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Bose bari bagize ubwoba, bahagaritse umutima bavuga ngo ni gihume, bose bagira ubwoba, no kuvuga ngo bari buzuye ubwoba muri ico gihuhusi. Aho rero ku kiyaga aho batashobora kwikiza, ariko mwitegereze Yesu yaragaragaye akagendera ku kiyaga. Haravuga ngo uwo mwanya Yesu arababwira ati humura ni jewe, nimureke gutinya. Ngaha Yesu yariko yiyerekana nka ndiho umwe wo mu isezerano rya kera, kandi igihe cose Yesu yavuze ati ndiho, aho yabiriko arakoresha ya mvugo nyene ya yindi Imana yakoresha hariya igihe Mose
yabaza Imana igihe Mose yamaze Imana ati witwa nde, Imana ikamubwira ati ndiho. Atuzubwira abantu uti ndiho yabantamye ko. Aha hari za ndome zine z'indagi, za ndagi ubwoko bw'Aheburayo bwagira ariko budashobora kuzisoma nk'izina. Rero biravugwa yuko mu isezerano rya kera umuherezi mukuru mu kwinjira inshuro imwe mu mwaka ku munsi w'impongano, umunsi w'icumi wa buri kwezi, igihe yabajanye amaraso y'ikimazi c'impongano, amaraso y'ikimazi c'isuguru y'impene, yarinjira aheraha cane agashira ayo maraso ngaho, nuko agatangaza akavuga iryo zina ry'Imana. Iryo zina ryari rinyegejwe canke ryari ikinyegezwa, kandi inshuro imwe mu mwaka ryaravugwa rikavugirwa aheraha cane. N'aheraha cane niho iryo zina riri, kuko aho niho hari marayika uhoraho, marayika w'isezerano niho agaragariye aheraha cane ku isanduku y'isezerano, ku mutima no guhongerako hagati y'abakerubi babiri ba zahabu. Ico nico kibanza, aho niho hantu hari izina rihoraho ry'Imana, kuko aho niho hari marayika uhoraho, marayika w'isezerano niho agaragaraye, haba mu ihema ryubatswe na Mose, ndetse no mu ngoro yubatswe na Salomo, ndetse no mu ngoro y'uburyo bw'umuhemu y'umukunzi wacu Mwami Yesu Kristo, kuko ari ya mwijuru. Mu ngoro iri mwijuru ni aheraha cane h'ingoro iri mwijuru, hariya ku ntebe y'ubwami, aho Imana yicaye ku ntebe yayo y'ubwami, kandi aho niho hari izina rihoraho ry'Imana. Rero mwitegereze ingene umukunzi wacu Mwami Yesu Kristo yiyerekana nka ndiho, kandi yarababwiye ati ntimutinye. Ni mu gihe c'ubwoba no gupyondwa niho Kristo yiyerekanye agendera ku kiyaga, naho kandi yiyerekanye ari nka ndiho, arababwira ati ntimutinye. Iyo umuntu abwiwe ati ntutinye, nuko haba hariho akaga, nuko aba ari mu gihe kigoye. Bitari uko naho nta mpamvu yo kubwira umuntu ati ntutinye. Rero kino kintu cabaye mu gihe c'ubukozi bwa Yesu Kristo, arico cabaye ikintu c'ukuri muri ico gihe. Rero cahindutse ishusho n'ingero y'ikintu ngirakamaro cane mu mugambi w'Imana kizoba ku munsi wa nyuma. Murabe, hari mu gihe c'umuteramyi wa kane, izamu rya kane canke igihe c'umuteramyi wa kane, turabona yuko gitangura 6h kugera saa 3 zo mu gatondo. Izamu rya mbere rihera saa 3 kugeza saa 6 zo mu ijoro, irya kabiri rihera saa 6 kugeza saa 9 zo mu gatondo, irya gatatu rihera saa 9 kugeza 6h zo mu gatondo, irya kane naryo rihera 6h kugeza saa 3 zo mu gatondo. Murabe ingene mu gihe ubwo umukunzi wacu Mwami Yesu Kristo yazuka, hari mwizamu rya kane, kuko yazutse mu gatondo ko kuw'Imana w'umuzuko, mwizamu rya kane. Igihe ku munsi wa Pantekoti abantu 120 bari hariya bunze ubumwe, bamaze iminsi 10 bari hariya mu cumba co hejuru. Ku munsi wa Pantekoti mu gatondo turabona ko haje mpwemu yera ku bantu 120, kandi aho naho nyene hari mwizamu rya kane, kuko igihe mutagatifu Petero yavuga ubutumwa, hariyo ubutumwa bwiwe bwa mbere, yarababwiye abari bari ngaho, aribo tubona ko bariko barabazanya bati mbega ivyo bisobanura iki? Abandi nabo bakavuga bati babarewe, no kuvuga ngo barahaze buzuye inzoga. Haravuga mu gitabo c'Ibyakozwe n'Intumwa igice ca 2 umurongo wa 14 kabandanya, haravuga ngo ariko Petero ahagararana na bamwe 11 ababariza ijwi rirenga ati, yemwe Bayuda n'ab'i Yerusalemu mwese, ibi nimumenye kandi nimwumvirize amajambo yanje. Aba ntibabarewe nk'uko mwiyumvira, kuko bari isaha 3 zo munsi. Kandi isaha ya gatatu y'umunsi ni iyihe? Isaha ya gatatu y'umunsi ihera saa 2 kugeza saa 3 zo mu gatondo, kuko kuva 6h kugeza saa 1 zo mu gatondo niho saha ya mbere, kuva saa 1 kugeza
saa mbiri zo mu gatondo ni isaha ya kabiri, kuva saa mbiri zo mu gatondo kugeza saa tatu ni isaha ya gatatu. Kandi hari ku isaha ya gatatu kuva saa mbiri kugeza saa tatu zo mu gatondo aho Petero yavuga ubutumwa bwiwe bwa mbere hariya ku munsi wa Pantekoti, kandi bo bari buzuye mpwemu yera. Rero ntituzi iminota yari haciye canke amasaha yari aheze buzuye mpwemu yera, ariko hari mu izamu rya kane mu gihe c'umuteramyi wa kane. Rero mwumvirize namwe ingene izamu rya kane ririmwo imigisha myinshi ku bahungu bose n'abakobwa b'Imana. Iyo tubwiwe kukuza kwa kabiri kwa Kristo mu vyanditswe, harabazwa namba hazoba ari mu izamu rya mbere canke mu izamu rya kabiri, ndetse n'ibindi. Harabazwa ico kibazo c'izamu rizoshikirizwamwo ukuza ku mwami. Nk'akarorero muri Mariko igice ca 34 igice ca 13 umurongo wa 34 kugeza ku 37 haravuga ngo ni nk'umuntu yasize urugo rwiwe aja mu kindi gihugu, asigarana abashumba biwe urugo, kandi ahejeje kugerera umuntu wese igihugu aciwe abarira umuteramyi ngo yamagavye. Nuko mwami mugavye, kuko mutazi igihe nyene urugo azozamwo, namba ari ku mugoroba canke mu gicugu canke mu nkoko canke umutwenzi ukitse. Intambukundwe canke ibihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga bihuye n'igihe co mw'ijoro, bihuye n'igihe co ku mugoroba, igihe co mu gicugu hagati, hamwe n'igihe co mu nkoko. Ariko mu gatondo aho hahuye n'igihe c'ibiruka bizifuruka hamwe n'ikiringo c'ubwami. Kandi iryo niryo zamu rya kane. Yaravuze ngo ico ndababwiye turabe, kugira ngo niyaza giturumbuka ntasange musinziriye. Ariko co mbabariye ndakibabarira bose. Ntimwame mugavye. Bagavye biteguriye iki? Ukuza kwa kabiri kwa Kristo, ukuza k'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Turabona ko na Luka nawe nyene yatubwiye kuri iki kintu gikomeye cane, aho atubwira yuko twakwitegura igice ca 12 umurongo wa 35 kabandanya haravuga ngo mwame mukenyeye kandi amatara yanyu yame yaka, namwe muse n'abantu barorereye shebuja igihe agarukira ava mu bukwe, ngo niyaza akaramutsa bace bamwugururira. Hahirwa abo bashumba abo shebuja azoza agasanga bari maso. Ndababwira ukuri, azokenyera abicarike, aze abagaburire. Niyaza mu gicugu canke mu nkoko akabasanga atyo, bazoba abahirwe. Kandi mumenye iki? Yuko yabanye n'urugo yari asanzwe azi igihe igisuma kiziramwo yogavye, ntiyokunze ko inzu yiwe yimbwa. Namwe mwame mwiteguye, kuko umwana w'umuntu azoza mu gihe mutiyumviriye. Kandi iyo tubwiwe ngo ku isaha tutiyumviriye, habashatse kuvugwa isaha ya kimwe ya rimwe muri ano mazamu, izamu rya mbere, rya kabiri, rya gatatu canke izamu rya kane. Kandi namba taje mu isaha n'imwe yo mu izamu rya mbere, no kuvuga ngo izamu rishushanywa izamu rihera saa tatu kugeza saa sita zo mw'ijoro, canke mu izamu rihera saa sita kugeza saa 9 zo mu gatondo, canke izamu rihera saa 9 kugeza saa 10 zo mu gatondo. Namba taje mu isaha n'imwe ryo muri ayo mazamu, namba taje muri na kimwe muri ivyo bihe, nuko rero
mbega azoza ku isaha iyihe canke ni mwizamu irihe rizoberamwo kuza k'umwami? Azoba ari mwizamu rya kane, kandi mwizamu rya kane mwitegereze, we aje mwizamu rya kane nk'izuba ry'ubugororotsi. Maraki igice ca kane umurongo wa kabiri haravuga ngo, ariko mweho abubaha izina ryanje, izuba ry'ubugororotsi rizobarasira rifise ugukiza mu mababa yaryo, maze muzosohoka mukina amatavu nk'inyana zivuye mu ruhongore. Aje gute? Aje nk'ukurasa kw'izuba ry'ubugororotsi. Haravuga ngo abubaha izina ryanje, izuba ry'ubugororotsi rizobarasira. Mbega rirasa ryari? Rirasa mw'izamu rya kane, rirasa mw'isaha ya mbere y'izamu rya kane. Rero mwitegereze igihe Kristo yavuga abwira abigishwa biwe muri Mateyo igice ca 16 umurongo wa 27 kugeza ku 28, yarababwiye ngo kuko umwana w'umuntu azohavaza afise ubwiza, kuko umwana w'umuntu azohavaza afise ubwiza bwa se azananye n'abamarayika biwe, niho azoca yishura umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze. Ndababwira ukuri, muri aba bahagaze hano harimwo bamwe batazobona urupfu gushitsa aho bazobonera umwana w'umuntu aje mu bwiza bwiwe, aje mu bwami bwiwe. No mu gice ca 17 arico gice gikurikira umurongo wa 28 muri Mateyo igice ca 16 umurongo wa 26 kugeza ku 28, haravuga ngo iminsi 6 ishize Yesu ajana Petero na Yakobo na mwene nyina Yohana abadugana igisozi kirekire ari bonyene, ahinduka ukundi imbere yabo. Mu maso hiwe haka nk'izuba, impuzu ziwe zera nk'umuco, maze Mose na Eliya barababonekera bavugana nawe. Petero abwira Yesu ati, mugenzi, bitubereye byiza ko turi hano, niba bigomba ndaca insago 3 hano, rumwe rwawe, urundi rwa Mose, urundi rwa Eliya. Akivuga haza igicu gikayangana kibatera igitutu, kandi ijwi riva muri nyagicu riti nguyu umwana wanje nkunda akampimbara, nimumwumve. Rero mwitegereze ingene mu maso hiwe hariko haracibatsi nk'izuba. Iyo izuba ryatse haba ari ku murango, iyo izuba rirashe haba ariko haratangura umunsi mushasha. Kandi imisi y'iyinga ishushanya n'ibihe, ishushanya kandi n'ibiringo. Nico gituma hari gusa ibihendwi by'ishengero ry'abanyamahanga mu kiringo c'ubuntu, kandi habayeho ibihendwi by'ishengero ry'abaheburayo mu byagezwe, kandi hari ibiringondwe gusa nivyo bihari. Murabe ingene Imana yashushanirije ibiringo hamwe n'ibihe, yabishushanirije mu minsi y'iyinga. Kandi nico gituma tubona yuko Imana yageneye ubwoko bw'abaheburayo ko buri myaka indwi, umwaka ugira indwi, kuzoba umwaka w'ikiruhuko kw'isi yose. Murabe ingene Imana iriko ishushaniriza muri ibi bintu bisanzwe, arivyo ikiremwa muntu kigenda kirabona buri munsi, tubona yuko iriko ishushanirizaamwo umugambi wayo. Rero mwitegereze umunsi w'indwi w'iyinga hamwe n'umwaka w'indwi ariwo nawo nyene wari umwaka w'isabato, tubona yuko ushushanya inganje y'ubwiza y'imyaka 1000 y'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Kandi mwitegereze ingene Kristo yari kuba ariko arashitsa ivyashushanijwe kuri buri munsi w'iyinga no muri buri mwaka. Mu myaka yahera mu bwoko bw'Aburayo buri mwaka ugira indwi wari umwaka w'isabato. Rero turabona yuko mu myaka 49 hahera imyaka indwi y'umunsi mukuru canke y'isabato canke y'ikiruhuko kw'isi yose. Ishusho n'ingero y'intambokondwe canke ibihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga, ndetse kandi n'ishusho n'ingero y'ibiringo. Rero
mwumvirize ingene ku munsi wa nyuma bino bintu byari guhishurwa mu mwuzuro burundu, nuko tugatahura bino bintu, tugatahura yuko nyuma y'imyaka 49 ko hari kuza umwaka wa 50 ari wo mwaka wa yubile. Umwaka wa 50, umwaka wa yubile wari kuza ufatanye n'umwaka wa 49 ari wo mwaka w'indwi w'umunsi mukuru. Rero ivyo bishushanya ibihe bidashira, kuko 8 ushushanya ibihe bidashira canke infini, ibihe bihoraho. Rero mwitegereze namwe ingene nyuma y'intambuko no canke ibintu by'ishengero by'abanyamahanga ari byo bihera mu gihe c'ijoro, hanyuma haza igihe co mu gatondo aho izamu rya kane rigaragara, nuko hakaza igihe c'ibirukobe furuka, hakaza igihe gishushanywa n'umwaka wa yubile, igihe gihoraho, igihe gihoraho kw'ishengero rya Yesu Kristo, kugira ngo muri ico gihe namwe iryo zamu rya kane rironke ryakire ukuza kwa Yesu Kristo, izuba ry'ubugororotsi. Rero murabe ingene nkuko yagendeye ku mazi mu myaka 2000 iheze mu izamu rya kane, turabe mu gitabo cy'ivyeshuro Yohana ingene kandi tumubona ashinze ikirenge ciwe ku kiyaga ariko agendera ku mazi. Ivyeshuro igice c'10 murongo wa 2 kabandanya haravuga ngo, mbona umumarayika wundi w'inkomezi amanuka ava mu ijuru yambaye igicu, no mu mutwe yari yambaye umunywa w'amazi, mu maso hiwe hasa n'izuba, amaguru yiwe asa n'inkingi z'umuriro. Yari afise mu minwe agatabo kazinguruye, ashinga ikirenge c'iburyo ku kiyaga, ic'ibumoso agishinga imusozi. Turamubona ngaha yashinze ikirenge c'iburyo ku kiyaga, ic'ubumoso naco imusozi. No kuvuga yuko yari karagenda agendera ku mazi, kandi namba yari karagendera ku mazi yategereza gushika ahantu hakomeye. Ikirenge kimwe agishinze mu kiyaga, ikindi akagishinga imusozi. No kuvuga yuko ivyo yakoze hariya mu myaka 2000 iheze bishushanya ibi bintu byo mu vyahishuro igice c'10. Kandi rero mbega ikiyaga kiri he ico agenderako, kandi imusozi ni hehe imusozi agendera? Kugira ngo dushobore gutahura igitabo cy'ivyahishuro Yohana, dutegerezwa gutahura ico amazi ashushanya canke ikiyaga ndetse n'ibindi. Ico gituma dutegerezwa kuraba mu gitabo cy'ivyahishuro Yohana mu gice ca 17 murongo wa 15 kabandanya, ndetse dutegerezwa no kuraba mu vyahishuro igice ca 13 ahatubwira ku kiyaga hamwe n'imusozi. Nk'akarorero mu vyahishuro igice ca 13 murongo wa 20 kabandanya haravuga ngo, gihagarara ku musenyi wo ku kiyaga, mbona igikoko ciburuka kiva mu kiyaga, gifise amahembe 10 n'imitwe 7. Ku mahembe yaco hariko imigara 10, no ku mitwe yaco hariko amazina y'amarogotano. Ico gikoko nabonye casa n'ingwe, amajanja yaco yarameze nk'ayidubu, akanwa kaco kari kameze nk'akintambwe. Ca gisato kigiha ububasha bwaco no kuja ku ngoma yaco n'ubutware buhambaye. Rero ubu n'ubwami bwa Antikristo, aho Sekibi azoba yambaye umubiri muvugishwa w'ikinyoma muri Antikristo, umuntu w'icaha. Rero murabe ingene kino gikoko ciburuka kivuye hehe? Mu kiyaga. Rero mu vyahishuro Yohana mu gice ca 13 nyene umurongo wa 11 haravuga ngo, kandi mbona ikindi gikoko gisokorotse mw'isi, gifise amahembe 2 nk'ay'umwagazi w'intama, kivuga nk'igisato.
kiganzisha ububasha bwose bwa ca gisato ca mbere mu maso yaco, kigobera isi n'abayibako gusenga ca gikoko ca mbere cakize uruguma rwocishe. Rero murabe, igikoko ciburuka mu kiyaga, ikindi naco kikiburuka kivuye mw'isi. Rero turabe mu vyeshuro Yohana mu gice ca 17 murongo wa 15 kabandanya haravuga ngo, arambwira ati ya mazi wabonye maraya yicarako niyo moko n'amakungu y'abantu n'amahanga n'indimi. Amazi canke ibiyaga ngaha bitubwira ku mahanga, indimi n'amoko menshi ayari ahari muri kijya gihe. Kandi igihe ngaha tubwiwe mu vyeshuro Yohana igice ca 13 kuri iki gikoko ciburuka mw'isi, tuba turiko turabwirwa ku kibanza ahantu hatari bwabe abantu nk'ibihugu canke nk'amahanga. Ni kuvuga ngo ni ahantu mu kibanza ahatari bwabe ibihugu. Rero iyo tubwiwe kuri Kristo ashinga ikirenge ku kiyaga, ikindi naco akagishinga imusozi, tuba turiko turabwirwa ku bibanza aho hari abantu, amahanga, indimi n'amoko. Ndetse iyo tubwiwe kandi ku kuguru kuri imusozi, hatubwira ku ahantu muri ico gihe hatari hari ibihugu. No kuvuga ngo hatari bwabe ibihugu, hatari hagizwe n'ibihugu. Rero amaguru ngaha y'umuringa, amaguru ya Kristo murabe n'amaguru y'umuringa canke ameze nk'ay'umuringa. Haravuga ngo yari afise mu minwe agatabo kazinguruye. Reka duhere imbere yaho gato. Haravuga ngo amaguru yiwe asa n'inkingi z'umuriro. Aya ni ya maguru y'umuringa yerekanwa ngaha mu vyeshuro Yohana igice ca mbere umurongo wa 15 havuga ngo ibirenge vyiwe vyasa n'umuringa w'umwaka kutukujwe n'umuriro. Aya n'amaguru, ibi ni ibirenge vya Kristo vy'umwana w'umuntu. Rero kubera ko rino yerekwa ry'umwana w'umuntu Yohana yagize, Yohana intumwa, yariko yerekanwa hamwe na tuno tuntu twari turi kuri Kristo. Bino byose Yohana yabonye ntibisigura mu by'ukuri yuko Yesu Kristo ubu hakugira amaguru, ibirenge vy'inyama n'amagufa ko afise amaguru y'umuringa. Oya, ivyo sico bisobanura. Ivyo ico bisobanura ni ubukozi bw'ibihano vy'Imana, aribwo bukozi bwa Mose na Eliya, kuko umuringa ushushanya ibihano vy'Imana, kandi ibihano vy'Imana nabavugishwa n'Imana. Rero mwitegerezeyo kandi tubonye amaso yiwe ameze nk'imbeya z'umuriro. Mbega tuba turiko turabwirwa iki canke ivyo bisobanura iki? Tuba turiko turabwirwa canke duhanurirwa ubukozi bwa Mose na Eliya nyene, kuko amaso ngaha mu vyeshuro Yohana ashushanya abantu. Aha naho rero amaso y'umwagazi w'intama y'umwana w'umuntu ni ubukozi bw'ubuvugishwa, ubukozi bwa Mose na Eliya. Nico gituma rero tubona yuko aza mu vyeshuro Yohana igice c'10, aza mu maso hiwe hameze nk'izuba. Kubera iki? Kuko aza mw'izamu rya kane, aza nk'izuba rirashe. Izamu rya kane ry'ishengero ry'umwami Yesu Kristo mu mugambi w'Imana. Hanyuma aza
amaguru yiwe ari nk'inkingi z'umuriro, yari afise mu minwe agatabo kazinguruye. Iki ni igitabo gihesha uburenganzira, ico yafashe mu ijuru mu vyeshu gice ca 5 akizingurura mu vyeshu gice ca 6 kuva ku murongo wa mbere ukabandanya kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 17. Hanyuma no mu vyeshu 8 umurongo wa mbere, hanyuma mu vyeshu gice c'10 akizana rero kizinguruye mu kuboko kwiwe kugira ngo agihereze ibiremwa abantu, agihereze abacunguwe n'amaraso yiwe, amaraso y'igiciro. Kandi muri ico gihe atereza ko ari hagati mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo, marayika ubwo mwami Yesu Kristo. Ibyo byose byarashushanirijwe hariya. Yohana intumwa ashushanya ishengero rya Yesu Kristo hamwe n'intumwa zaryo, rica mu ntambuko zitandukanye kugeza rishitse muri ino ntambuko aho yabonye kuza k'umwana w'umuntu, kandi aho yabonye aza afise agatabo kazenguriye mu kuboko kwiwe, akabona aza afise amaguru ameze nk'umuringa w'umwaka utukujwe n'umuriro, akabona aza afise amaso ameze nk'imbeya z'umuriro, akamubona aza afise mu maso hameze nk'izuba n'umunywa w'amazi ukikuje umutwe wiwe. Kandi yamubonye aranamwumva asemerera nk'uko intare yivuga, imituragarondwi ituragara amajwi yayo. Ibyo byose nibyo ku munsi wa nyuma bizoba biriko biragaragazwa bihinduka ukuri mu mugambi w'Imana, no kuvuga ngo hashitswa bino bishushanyo byose bizoshitswa muri iki gihe ca nyuma. Rero murabe ivyo bino bintu byose bisobanura. Rero imituragarondwi yo mu vyeshu gice c'10 umurongo wa 3 n'uwa 4 ni ijwi rya Kristo nk'intare y'umuryango wa Yuda, nk'umwe mu b'abami n'uganza abaganza, nka marayika w'inkomeza amanuka ava mu ijuru, nuko agatanga ubutumwa bwiwe bwa nyuma, ubutumwa bwiwe bw'inzamba ya nyuma canke ijuru yenga ry'inzamba, ariryo jwi rya Kristo mu vyeshu gice ca mbere umurongo wa 10 na 11 ahavuga ngo ku munsi w'Imana na muri mpwemu numva inyuma yanje ijwi rirenga nk'iry'inzamba rivuga riti, ndi Alpha na Omega, uwa mbere n'uw'iherezo. Alpha na Omega ninde? Uwa mbere n'uwa nyuma ninde? Ni umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. We ku munsi w'umwami, ku munsi wa nyuma, arico ari kimpumbi c'indwi, azoba ariko aratuganiriza n'ijwi rirenga ry'inzamba, kandi azoba ariko aratumenyesha bino bintu byose bitegerezwa kubaho vuba. Kandi ivyo mwitegereze, kugira ngo bishitswe ategerezwa kugira umubiri w'inyama ngaha ku isi, kugira ngo biciye muri we amenyekanishe, avuge bino bintu, kugira ngo biciye muri we abwire ishengero ryiwe n'ijwi rirenga ry'inzamba, aganize ishengero ryiwe n'irijwi ry'imituragaro ivyeshu gice ca 4 umurongo wa mbere haravuga ngo, hanyuma y'ivyo ndavye mbona mu ijuru rugiguguruye, kandi rya jwi nabanje kumva rivugana nanje ari nk'iry'inzamba, riraribwira riti, duguze hano ndakwereke ibintu bizobaho hanyuma y'ibi. Kristo asezeranye kwereka ishengero ryiwe abana biwe badugira aho azoba ari ku munsi wa nyuma, no kuvuga ngo badugira mu igihe azoba arimwo, arico gihe c'ibiruka bizefuruka. Asezeranye kubereka bino bintu byose bigiye kuba. Rero ateruza kugira umubiri w'inyama, igikoresho, umuvugishwa ku isi, kugira ngo biciye muri we yereke ishengero ryiwe bino bintu byose. Ateruza kugira umumarayika ntumwa, kandi ibi ngaha mu vyeshu 22:6 aravyerekana, haravuga ngo arambarira ateye amajambo nayo kwizerwa nayo kuri, kandi umwami niyo Mana igera impwemu z'abavugishwa nayo, yatumye umumarayika wiwe kwereka abagorano biwe ibigira bibeho vuba. Nibiciye muri marayika wiwe ntumwa ari bamuvugishwa wa nyuma, umuvugishwa w'ikirengo c'ubwami n'igihe c'ibiruka bizefuruka, niho Yesu Kristo muri mpwemu yera yigaragariza, nuko akatumenyesha kuri uno munsi wa nyuma bino bintu byose bitegerezwa kubaho vuba, kandi ashitsa bino bintu byose by'izuba rica ibibatsi. Amaso yiwe ameze nk'izuba rica ibibatsi, amaso yiwe ameze nk'imbeya z'umuriro, arabagirana, amaguru yiwe ari nk'umuringa w'umwaka utukujwe n'umuriro. Hamwe na bino bishushanyo byose byerekanywe hariya ku mwana w'umuntu,
rero atumenyesha bino bintu byose biciye muri marayika wiwe ntumwa, kandi gushitswa kwabyo kandi no gushitswa kwabyo uko bizogenda birashitswe. Ivyesho 22:16 haratubwira ngo jewe Yesu ntumye umumarayika wanje gushingira intahe mwebwe ivyo kubw'amashengero. Aha ni ndavuze yuko yatumye marayika wiwe ntumwa kugira giriki, kugira ngo ashingire intahe bino ibintu bihe, ibi bintu bitegerezwa kubaho vuba ku munsi wa nyuma. Twarashitse mu gihe c'iherezo, twarashitse mu izamu rya kane, twarashitse mu gihe cy'uko Kristo azoba ariko arashitsa bino bintu byose vyerekanwe hariya mu izamu rya kane. Kandi na tuno tuntu twose twabonetse turi ku mwana w'umuntu dutegerezwa kugaragara, tukagaragara kuri uno munsi wa nyuma mu izamu rya kane, kugira ngo twese tubone insiguro ya tuno tuntu dukomeye cyane turiko turashitswa mu mugambi w'Imana mu kugaragara kwa Yesu Kristo muri mpwemu yera biciye muri marayika wiwe ntumwa. Ni Kristo niwe afise tuno tuntu twose, kandi ni nawe atugaragaza ku munsi wa nyuma. Nuko bityo akatureka tukabona ugushitswa kwa bino bintu byose bitegerezwa kubaho vuba ku munsi wa nyuma, kandi aratwereka n'ibintu bitegerezwa kuba mu izamu rya kane, aho tuzoba turiko turabona marayika w'inkomezi Yesu Kristo yashinze ikirenge ku kiyaga icy'ubumoso naco imusozi, nk'uko yabonetse mu izamu rya kane ari ku kiyaga c'i Galilaya, ariko agendera ku kiyaga c'i Galilaya. Rero turabona ko umuntu wari we wese yashobora kuvuga atariko jewe mbona amaguru abiri ya Yesu ari mu kiyaga hariya mu izamu rya kane, ahubwo we no kutamubonye igihe yari karagendagendera imusozi, n'igihe yaduze ukuguru agushira mu kiyaga, uko ibumoso nako kwari kukiri imusozi, ukuguru kumwe kwari kuri mu kiyaga ukundi musozi, hanyuma bandanya kugendagenda. Mwitegereze rero, turashobora kubona uno mugambi w'Imana wose ingene ugaragara ugahinduka ukuri kuri uno munsi wa nyuma. Murabona yuko ari amaguru y'umwami niyagendera mu kiyaga, kandi amaguru mu byahishuwe igice ca mbere hamwe n'igice c'icumi n'ay'umuringa. Ni ukuvuga yuko ari ubukozi bwa Mose na Eliya. Ubwo bukozi bugashigwa ku munsi wa nyuma ku mahanga menshi, indimi n'amoko, kugira ngo buvugishwe bino bintu byose bitegerezwa kubaho vuba muri iki gihe ca nyuma. Mu bibanza ahantu hari habaye abantu mwakiriya gihe ca Yohana intumwa, ndetse n'ahantu mwakiriya gihe hatari hari abantu ibihugu bihabaye, ariko ku munsi wa nyuma ivyo bibanza bikazoba vyuzuye mw'abantu. Rero turashobora kubona umugambi w'Imana hamwe n'ibanga ry'izamu rya kane, kandi turi ngaha muri iki gihe ca nyuma mu izamu rya kane, kugira ngo tubone bino bintu byose byabonywe mu izamu rya kane, igihe umwami wacu Yesu Kristo yagaragara yiyereka abigishwa biwe, aho bo mu by'ukuri bari bakeneye kugira Yesu Kristo hagati muri bo. Hanyuma yarinjiye mu bwato, imiyaga yose, imipfunda yose irahagarara, nuko akaga, ingorane zari ziri mu bwato bw'abigishwa ba Yesu Kristo, aho we yari yagendeye ikindi gihe akagera kandi akabwinjiramwo. Turana yuko izo ngorane zose zaciye zihera. Uko niko rero bimeze no kuri uno munsi wa nyuma, aho tuzohindurwa twebwe abakiri bazima, abapfuye bizera Kristo nabo bakazuka bari mu mibiri itabora, kandi
ingorane zose akaga kose kazozimangana kazohera tuzojana na Kristo mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama bariho abantu bazoba bariko barabona Kristo aje mwizamu rya kane ariko agendera ku kiyaga agendera n'imusozi ariko agenda ukuguru kumwe ukuguru kw'iburyo kuri mu kiyaga ukw'ibumoso kuri umusozi turi ngaha muri Amerika Latine na Karayibe ibibanza ahantu mu bindi bihe mu bihe hariya vy'intumwa mutagatifu Yohana ntabwo abantu bari babayemwo nk'uko babayemwo ubu ariko ubu abantu barahaba muri ivyo bibanza vya Amerika Latine na Karayibe arivyo Kristo mu kuza kwiwe kwa kabiri agaragariye mu mubiri w'umuntu azoba ariko aragendagenderamwo natwe tuzoba turiko turamubona ariko aragendagendera mu banyamerika Latine na Karayibe Yesu Kristo agaragariye muri mpwemu yera biciye muri marayika w'intumwa ariko aratumenyesha bino bintu byose bitegerezwa kubaho vuba kuri uno munsi wa nyuma mwizamu rya kane ibanga ry'izamu rya kane canke igihe c'umuteramyi wa kane dutegerezwa kugarukiriza ngaha ariko iyo tuza kugira umwanya munini twari kubona ibindi bintu byinshi ngirakamaro cyane byabaye mu mugambi w'Imana mwizamu rya kane mbega n'ikihe gihe canke niyihe saha niyihe saha marayika w'uhoraho yahezagiriye ko Yakobo marayika yaramubwiye ati ndekura umutwenzi uratambitse mbega aha ni hari mwizamu rya kane Isirayeli kuri uno munsi wa nyuma mwizamu rya kane igihe hazoba ariko aratangura umunsi mushasha ikiringo c'ubwami n'igihe hazoba ariko aratangura umunsi mushasha w'ikimpumbi c'indwi marayika w'uhoraho agaragariye muri marayika w'intumwa azohezagira Isirayeli Yakobo wo mu buryo bw'impwemu ishengero rya Yesu Kristo hamwe na Yakobo wo kw'isi ubwoko bw'Aheburayo ni vyiza reka ivyo tubigarukirize ngaha reka ibi tubirekere ikindi gihe kuko aha twinjiye mu gusigura ivyo byose twoca dufata urugendo mwizamu rya kane gejo mu kuja hajya ahantu mwake kibanza duterezwa kujamwo nuko rero iri joro turafise urugendo turaza gufata urugendo mu minota mikeyi ese Imana yobana yakubahezagira mwese Imana barinde kuri jewe ryari ihigwe ridasanzwe kubana namwe ngaha aha muri Arequipa Peru ndabashingira intahe y'izamu rya kane hamwe n'ibintu byose bishushanya iri zamu rya kane mw'ishusho n'ingero kw'ishengero ry'umwami Yesu Kristo kuri uno munsi wa nyuma ese imigisha Yesu Kristo marayika w'isezerano muri iri zamu rya kane ryo mu buryo bw'impwemu ry'ishengero rya Yesu Kristo imigisha Yesu Kristo marayika w'isezerano yoba kuri umwe wese muri mwebwe no kuri jewe nanje kandi twese duhindurwe tujanwe mu mazimano y'uko bw'umwagazi w'intama mw'ijuru mu rugo rwa data uwa mw'ijuru mu izina rihoraho ry'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo marayika w'isezerano amen kandi amen ese Imana yobahezagira kandi kabarinda mwese ijoro ryiza ndasigana hamwe natwe ubundi busha umukozi w'Imana ari ngaha kugira ngo abandanye kandi asozere iki gikorane nk'uko mwabiteguye Imana bahezagire kandi barinde mwese